bavuze uti ndi mu kiruhuko abandi baca bigira kuruhukira ahantu heza burya n'ubujuje kuruhuka so kwicara naba ndabivuga Imana yaduhaye akanya gatoyi ko gukora iki duha umwanya munini cyane wo kuruhuka none rero ingorane z'abantu bo kuri iyi si bashaka kuruhuka muri ako kanya gatoyi Imana yatanze ko gukora kuruhuka rero no guhindura ibikorwa gusa baganga bariko baravura nibavure abacamanza bariko bacimanza nibazice kuko nukugira ngo abene gihugu boroherwa mugabo wo nzosanga mu biro yicaye nibabanze bakubure duhere kuri iki nyene nitwaheza kugira isuku duheze rero tuje ku bindi bikorwa nitwaheza aya reka tukagarure ariko isuku duce ku bindi nta bindi bikorwa isuku kwanza abanyamwanda barajya he mubicishe ku maradiyo yose natwe tubicishije hano byanditse hatajya uvuga ko twabikoze nta burenganzira yabutanze bati mushireho bazosura mu biro nje kwirabira ingene isuku rimeze ubwo nabyo tubimenye nabo bumve yuko akazi kahagaze kubera turiko tugwana n'umwasi yaduteye umuntu akavuga ngo agwaye korera ngo mbeko yuko umva ahubwo nabyo aje kubitwoherereza nabyo arimo kubasura bicishe ku iradi ngurumva ngo amazi ngwara aha twateye itoni 4.5 z'ibirayi urabona hazovamwo itoni zirenga 50 camwumva yuko iyo nyungu iri mu ingene ingana aha n'amahera tuvyaye kare ryari ivu gusa ni ukuvuga yuko no mu mwaka uza iri tunga rivuyeho no munsi rizoba ririyo n'ubundi ubu rero ucumbaza uti none amahera uzokuramwo ico uzoyakoresha urumva no mu mwaka uza none ni nabanciye nubaka inzu mu mwaka uza nzokubaka inzu novuga yo yandi mahera nzanye cankora ikindi kintu nico gituma uburimyi niryo soko rya mbere rikomeye giterambere turipfuza rero yuko abarundi bose bo bitegera kubera hariho inyigisho mbi zari zarabaye ngo wize ngo akirisuka wize wese ngo ukiza akirisuka uwize ntakwiye kurima hajya hari inyigisho mbi mbere nita ko ari inyigisho y'idayimoni ahubwo twebwe abize nitwe dukwiye kwerekana ingene turima kijambere hanyuma bajya abandi batize bagaca batwigirako kera mwarabona yuko inzara yama yateye mu gihugu kubera twari twabihebeye abantu batagira ubuhinga muga aho dutanguriye abantu bize batangure kurima byaratumye n'abandi batagira ubuhinga baza kwiga hajewe ndazi yuko imirima yanje yose abahakora bose baguma biga ingene barima kijambere ico gihe rero murumva yuko twaguma dushonje kuko ntitwarimisha n'ubuhinga kandi n'ubu sinovuga ko turashika ku buhinga nyabwo turacabandanya hari ico mpejeje kubona ngaha nari narigeze kubwira umufundi w'indimo umu engineer agronome ndamubwira nti ntibishoboka yuko ku hectare dushobora kwimbura itoni nka 30 cyangwa 40 arambwira ko bidashoboka cenje ngenda kugira ubushakashatsi none ubu ku hectare ndabona yuko nko ngaha ntidushobora kwimbura munsi y'itoni 25 ku hectare mugabo kare bavuga ngo kiraze ngo ntibirenga babaye vyinshi ni toni 18 ku hectare mugabo murabona ko biriko biraduga kuko ubuhinga niko buguma buza ariko ntiturashika neza dutegereza kuzoshika aho ku hectare turonka nk'itoni 40 kandi bizoshoboka umukuru w'igihugu akaba kandi yasavye ko amatongo ya leta atarimwe yorimwa yose ndetse n'abene gihugu bafisa yatarimye kugirana amasezerano n'abashoboye kuyarima amatongo yose atarimwe ya leta yoyo ni itegeko dutegereza guha amakoperative ayarime igihe twarekwe amatongo yose atarimwe tukayarima uburundi nta gisivya tuzoshora ivyo kurya hanze n'abandi batari leta ubufise itongo atari ko ararima niyumvikane no ushaka kuririma bagiranira amasezerano ingene bashobora kumupangira hako tubone itongo ataco rimaze ataco riko rirakora ni waba udashaka kuririma
iha abandi baririme mugiranira amasezerano canke niba wifitiye uwundi mugambi urashobora kuvuga uti abarimyi ni mungurire hanyuma jenje kwikorera umugambi n'amahera nkuye ngaha mugabo ntitubone mu Burundi itongo ryicaye ico nico izotuma Uburundi butera imbere tuzoba dufise ivyo turya turonke n'ivyo dushora wa mufuko ucuronka amafaranga iryo ni itunga kama turiko turakamisha umusaruro nta hantu namwe muzokura itunga atari mu burimyi mu gukamisha itunga kama Imana yaturemeye umuntu rero azi yuko